Mu gihe amakungu ahimbaza kuri igenekezo ry'icenda Kigarama umunsi wahariwe kurwanya igiturire, Uburundi bukomeza guhabwa amanota mabi ku buryo buharugwa muri kino gihe mu bihugu vya mbere kw'isi bizingamitswe n'igiturire. Aho umuntu akibaza igituma iyo ngeso ikomeza kwigaragaza mu Burundi kandi abarongoye igihugu badahengeshanya gushikiriza ko bagiye guhagurukira ako kabi kazingamitse igihugu. Mu higanire yahaye abamenyeshamakuru, Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme yerekanye bimwe mu bituma hakomeza kwibonekeza iyo ngeso y'igiturire mu Burundi. Uravye ivyerekeye transparence budgetaire gukorera ku muco muri bijona ko ari iyo ngendo isa n'iyigirwayo. Uravye ingene haguma hari ico bita ama compte extra budgetaire, ingene uramva ngo haguzwe ngo hazugwa indege zitazwi muri budget, ibintu bidatomwe muri policy d'engagement de dépenses mu gukoresha amahera ya leta, ivy'amasoko ya leta ntawo kwirwa arabivuga. Ibyo byose bigatuma ukwiba mu giga ca leta kugira n'ikija leta mengo nta cami. Yigira cabiri baca bafata gute baca baraveruya babuza yama za nzego zari zijeje gucungera amatungo ya leta no kuvuga ubugenduzi bwa leta na Cour des comptes. Izo rero barazibujije gukora kuko Cour des comptes ubugenduzi bwa leta amaraporo usohoye acagenda kabikwa. Cour des comptes nayo nta buryo bayiha barayatse ya mission juridictionnaire ubu nuvuga ko bakontable ba leta hano bagira amahera abajira amahera ya leta nta kitisi baronka nta kuvuga yuko ni bari contrôle nta nakimwe urumva baci afata izo institution ubu zisa no kumengo naco ziriko ziraterera. Ugira gatatu batireka rero enrichissement illicite gutunga bidaciye mu mategeko atireka tureke kubihana navyo kugira abavyivye babisangazagemo neza. Ishirahamwe Parseme risaba umukuru w'igihugu guhagurukira ico kibazo ngo kuko ari we abibazwa aho ngo akaba ari mu gihe hariho ivyegeranyo bitandukanye vyerekana ubugingeso yo kugigiturire yoranduranwa n'imizi. Hanyuma igikomeye cyo gukora niki just sinkiri muri vya bindi byo kuvuga ngo duce hariya n'ibiki ubu ibigezweho nuko umukuru w'igihugu afata ingingo kuri bibiri niwe wenyine asigaye atabihindi ibi bintu azoyananiwe. Ibi bintu Burundi bidahindutse nibishobora kuzobandanya. Nukuri je ndayivugiye nga situation ikunda bivuze ibandanije igihugu nigishobora kubandanya. Ubu bukene kiri muri ibintu bitebwo. Aha abantu riko barasomera baduga twe tuguma hahandi. Kugira PIB parabita amajana 3. Ibi moyenne mu bihugu vya Afrika amajana 6. Ngivyo gusa kwera abantu batashobora no kuvye ni ibintu biri grave dakamara amazi. Ahantu 60% hafi y'abana bajonje birirwa baratamashuri. Ivyo byose abantu bakifata ko ari normal. Ni kwagupfa nyene kutamenya n'ibintu ingene aho bigeze. Ni kwagupfa kwacu. Ibitabo byarakozwe birahari. Muri peza twarabirungitse. Ubu nyene nashaka kuza gusokora katubwira igituma ibintu bitaja mu ngiro. Je niko niho ndabigejeje dogre. Ntayo umuntu azaraza kubesha ca hirya. Dukunda vuga yuko umuntu arashobora kuba ashoboye ibintu ntashake kubikora. Canke ashaka kubikora ntabishobore hazigaye kumenya kimwe muri ivyo. Faustin Ndikumana atamanota mabi Uburundi buhabwa ni banki y'isi kubera igiturire kivugwa mu nzego za leta ngo nivyo bituma butaronswa imfashanyo zikwiye zofashije mu kubukura mu bukene bubwugarije.